ikiganiro twubaka Burundi na Musumba Holding ni ikiganiro kimenyesha ibikorwa birangurwa na Musumba Holding, urwego rushinga rukongera rugakurikiranira hafi inganda n'amahinguriro mu bisata bitandukanye. Ikiganiro akaba ari cambere aho tuzakumva imbono yo gushinga urwego Musumba Holding. Musumba Holding nduvuga ko hari amasosiyete menshi ahahuriye, akaba harimo rero na Musumba Steel. Musumba Steel yatanguye mu 2016 kandi yakora ibintu by'amabati, by'amatibe n'imisumari, kugira ngo cyane ushobore kugwanya nyakatsi mu gihugu. Urabona kera amabati yava hanze, ariko kubera uwo mugambi wa Musumba Steel twarashoboye gutangura gukora amabati n'ibindi bikoresho bikenewe mu kubaka amazu hagati mu gihugu. Rero uwo mugambi wararangutse, ariko turiko turaraba turabona ko hariho n'ibindi bikenewe. Ndozo twaje tuvuga ati mu bisanzwe amabati, imisumari n'amatibe ntibikwiye, tuje mu vy'amaferabeto. Niyo ngaha impande mubona hubatswe uruganda gukora amaferabeto kwishira mu Kabimetari, kandi wabiye imbere cyane gose ni Musumba Steel. Abonye yuko hari amasosiyete menshi rero hari hakenewe yuko haba structure de coordination. Musumba Holding rero ni sosiyete twashizeho kugira ngo zirafasha izindi sosiyete cyane mu bintu byerekeye vision stratégique, hanyuma n'ibintu by'ama-investissement no kurondera n'andi masosiyete mashasha. Nico gituma rero nko muri Musumba Steel mwabonye yuko haciye havuka projet itandukanye n'abijya bari basanzwe bakora, nk'ibintu by'amapoto électrique en béton armé. Ijya ni projet ya Musumba Holding mwagiye muri Musumba Steel, kuko twabona yuko bisa n'ibijanye n'ibyo Musumba Steel ikora. Ariko rero bijya rero nk'ijya societe ikora amapoto, burya igiye kuba isosiyete yindi, ntizoguma ari projet, kuko yateye intambwe itari nto, production yatanguye. Hama rero kugira ngo ishobore gushira mu migambi ibintu byo kwiragiza ajya amapoto, kandi barondere n'amasoko, barondere n'abapartenaire, bigero kuba yindi societe izoba ari societe yo muri holding. Ubuyobozi bwa Musumba Holding buravuga inganda zimaze gushingwa bugahera kuri Musumba Steel n'intumbero. Tanzwe rero two hari hatanguye Musumba Steel, washaka Musumba Steel nk'umuvyeyi yagiye zivyara andi masosiyete. Nico gituma rero byaciye bikenerwa yuko haba ni nk'urwego rwo hejuru, kuko ajya amasosiyete ya Musumba Steel uravye n'ivyo ikora hari ibintu bitoshikiye, nk'ibintu byo kwiyumvira cyane ngira vision stratégique mu vyerekeye iterambere. Ubwo buyobozi bwa Musumba Holding buravuga icyatumye Musumba Cargo ivuka n'intumbero. Ni muri iyo ntumbero haciye havuka Musumba Cargo, ko murabona yuko nko mu kiyaga Tanganyika atabwato buhari gutwara abantu n'ibintu. N'ubuhari n'ubwake bumaze imyaka 50 bwubatswe mu gihe cy'abakoroni. Ubwato rero burashanje, nico gituma twavuze tuti reka rero turondere uburyo uko twoshobora kugira ubwato bwo gutwara ibintu bwa mbere, hama rese turabe n'ingene dukora n'ubundi bwato bushobora gutwara abantu. Ubwato rero butwara ibintu buriko burakora, n'ubunya buragenda Kabimba bukazana isima, buraja Kigoma, buramaze kugira ingendo zitari nke muri ikiyaga ca Tanganyika. Twaciye tubona rero kandi yuko hakenewe n'ubundi bwato bwo gutwara abantu. Urabona nk'iri barabara rija mu Rumonge Nyanzarake rikunda gusenyagurika,
usanga rero nka transport irashobora guhagarara, ariko ikiyaga camaho tugize nk'ubwato butwara abantu bakuru bava i Bujumbura bakaja Rumonge, Nyanzarake, bakaja Mpurungu, bakaja Karemi, byofasha cyane kuko ni ibintu bikenewe cyane. Mbere mu minsi izoza turiko tuyumviye no kugira chantier naval privé ku bwato ko buzoba bwinshi, nuko buzokenera gusanura igihe bugize intuzingorane, kandi tukiyumvira yuko no muri Tanganyika hakeneye no kubaka ubwato buroba. Ivyo byose ni ibintu bituma twiyumvira biriro mu vyo holding iguma yiyumvira. Ubuyobozi bwa Musumba Holding buravuga kandi ibijanye n'ikigo Fondation Uwiragiye n'intumbero y'ico kigo aho bushimikira ku gufasha abana bagendana ubumuga. Murabona yuko dufise na fondation, twarabonye yuko nk'ibi bintu by'abana bavuka bafise ubumuga yuko twoterera tugafashanya, niyo twagize irya fondation y'abana batabona. Kugira ngo mwarabikurikiranye ejo bundi harabaye n'umunsi mukuru ibyo bita Kane Blanche yagenewe impumyi muri Afrika, ndetse muri Afrika gusa ko ni kwisi yose. Bijya rero hajya turiko turakora igikorwa novuga kimeze neza, genda bita ko kimeze neza, ko twarabonye yuko nk'abana b'impumyi mu bisanzwe baba muri societe abana n'abandi. Twatanguye gufata abana b'impumyi twarabaye ati reka rero abana b'impumyi nabene n'abantu nk'abandi, reka muri abo bana dushire mu n'abana babona. Hajya uravye hajya mu ishuri usanga bica umwana w'impumyi yicana n'ubona, kugira ngo ubona amenye yuko umuntu w'impumyi ari umuntu nk'uwundi, kuko societe niko imeze, harabamwe impumyi, harabamwe bimuga, abantu benshi bameze ukundi. Ariko rero bose iyo babaye hamwe baraheza bakamenyerana, bakamenya ati uyu ni impumyi mugabo hari icamere amariye societe, canke wa muntu abona nawe akamenya ati ntuze impumyi ndayifasha gutya ko nayo nimfasha gutya. Hariho abana b'impumyi bazi ubwenge, ejo bundi twarabye nk'umwana agira recitation mu Congereza, umwana abantu bagira discours bakoresheje hamwe bandika, ukabona ati ibyo bintu byashoboka. Bijya rero ni ibintu tubona bikenewe, kuko n'ibimuga ntibyoca babigumiza inyuma, nuko ari ubumuga. Umuntu arabika ikimuga kandi agatera imbere. Mwarabonye no ku isi hari n'abaririmbyi bakaruhariwemwe ba Stevie Wonder, mwumva araririmba gose kandi ari impumyi, kandi bakaja no mu makungu hose. Hariho n'abandi benshi. Impumyi rero n'abantu bo gufasha kugira ngo nabo bashobore kwifasha. Hajya muri rya fondation yego niko abana baje barafashwa, ariko tubigisha kugira ngo nabo mu minsi izoza bashobore kwifasha, binjire muri societe. Hariho n'umugambi kuzotangura kubigisha imyuga, n'ivyakunda umwana w'impumyi azoza yiga umwuga ashobora kwifashisha mu buzima, kuko ntibazoguma bafashwe iminsi yose. Ubuyobozi bwa Musumba Holding ntibwibagiye kandi igisata c'ingenzi, aho naco nyene gifise akamaro ntangere. Hariho ibintu byo guteza imbere ibintu vya tourisme. Hariho restaurant yubatswe kuri Eden Garden, ico naco ni gisata gikomeye kandi gituma igihugu gishobora gutera imbere. Murabona rero societe hari zivuka zigatera imbere, hari nizo twabonye yuko zosubirwa n'izindi. Hari societe de transport, twabonye ko transport itoguma tubikurikirana cyane, kuko hari abantu babishobora gusumba. Twabonye yuko iyo societe
twora abandi dukorana ikava muri holding. Hari ibintu byo ku societe zindi twabonye yuko zida mu byo twokora tutuzishira imbere turazugara. Mbere cyane cyane rero dushimikira kuri iyo ntuze ibyo ya Musumba Cargo, Musumba Steel yabyayo indi societe tugiye gushiraho iyo mapoto, nayo twabonye yuko ibyo mapoto bishoboka. Abayibonye barabonye ko ari byiza kandi barabishimye, kandi twasha tubona yuko ari byinshi ibintu byo kwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu. Ubwo buyobozi bwaranavuze kubijanye na Musumba Petroleum aho atakinini kirakogwa. Hanyuma rero hariho n'indi societe ihari tutariko turakora neza cyane ko tubyifuza, ni Musumba Petroleum. Twagiye mu byo kudandaza ibitoro tubikura hanze, twarabitanguye turabikora, ariko kubera ibibazo biri mu gitoro ubunya twabonye twaciye tuvuga tutireka tubanze tubuheraheze station. Tajya turafise station nini yatwubatse, station nini y'akarorero turiko turayiheraheza. Hama rero tuja turaba tuti iyi station rero ibe model, tuzanye ibitoro tuyibishireho, hama ku buryo iyo station izokwama ifise ibitoro atapeni izosubira kuboneka uko tuvyifuza, kuko iyo station ifise amapompo menshi ku buryo n'amamodokari ashika nka 16 azosubira kunywera rimwe ibitoro. Nivyo rero turimwe byose mvuga ngo iyo habaye ikibazo mu gihugu cerekeye ubutunzi turagereza nyine twofasha natwe twatora inyishu. Nivyo rero dukora kuri Tanganyika. Hariho ikibazo cyo gutwara ibintu n'abantu, inyishu rero twazanye yo gushira Musumba Cargo tukubaka ubwato butwara ibintu. Turiko tubaka rero n'ubwato buzotwara abantu. Ubwato butwara abantu ngira mu mezi 6 buzoba bwaheze, bumwe buzotwara abantu 600, murumva ko atari buto. Hanyuma rero nico kibazo kwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu nayo mapoto twazanye. Iby'igitoro murumva turaca gerageza, ariko navyene tuzobitorera inyishu. Ubwo buyobozi burafise kandi imigambi ya kazoza. Turafise n'umugambi wo kubaka ihoteli y'inyenyeri 5 yaje impande ya restaurant Eden Garden. Ibyo byo murazi ko igisata c'ingenzi ni igisata kizana amafaranga mva makungu, navyene turi muri byo. Iyo hoteli ifatanya restaurant Eden Garden, abaza muri ya restaurant baba abanyamahanga cyangwa abarundi barabishima gose, barashima service, bakaraba n'inyubako, bagashima n'inyubako zihari. Tugomba no gutera intambwe mu kubaka ihoteli y'inyenyeri 5, naho bashobora kugira amakoraniro, dushaka kwakira abantu batari bake. Ni umugambi kuko iyo ikibazo kibaye twe turondera inyishu. Ivyo turimo nejo bundi habaye ikibazo turabingine tori inyishu. Nico rero ca mbere holding ikora.